Melchior Ndadaye rero yavuye muri Île Maurice anezerewe. Mu nama y'abakuru b'ibihugu by'Ubufaransa na Afrika yari yumvirijwe, ariko aho hose bamwe bakatamanikirwa. Twise ko ari Basomambike nta gahengwe baho umukuru w'igihugu. Kuri uyo munsi hari nkuno munsi President Ndadaye yari kwakirwa n'amasasu ku kibuga c'indege. Jean-Marie Ngendahayo yari umushikiranganje wo kumenyesha amakuru, yari yatahanye n'umukuru w'igihugu mu ndege. Nk'igihe twakwigwa ku kibuga c'indege murabona yuko abari baje kwakira umukuru w'igihugu batari bakeye mu maso uko nobivuga. Abantu bose barabya byo guperereza ari biciye muri leta ari no biciye no mu mugambwe twarimwo Frode muri mu mwaka bose batubwira yuko hariho ibintu bidasanzwe kandi hariho ibintu bisa no kumengo aba basoda bashaka no kugira yindi kudeta nk'iyo bari bagerageje mu kwezi kw'indwi. Warabona yuko abantu bose mu gisagara ca Bujumbura basanzwe bamwitoreye bashaka kuza ari benshi kumwakira, ntibari kuraba ingene bamwakiriye ari benshi cyane, ahubwo mbere n'indege yaraje kubagonga kubera yuko hagiye hagarara bose bari bamaze gushikira indege ahiri, ntibashoboye na gato kugira ngo bababuze kugira ngo ntibayegere. N'ukungene ivyo bintu vyabereye ku kibuga c'indege urashobora kwikeka yuko naho nyene abajejwe umutekano bashobora kuba babiretse gutyo kugira ngo baduce mu ryahumye bashobore kurasa no ngaho bikitwa yuko batazi wabigize kubera ko hari akajagari. N'ingene abasoda bakuru bari bahari uwo munsi ubabona ingene bari bameze ntibari bameze neza namba.